nuko rengo yote yanawezekana kwake Mungu yote yanawezekana makironi baravango byose birashoboka ibyananiranye byose ku Mana birashoboka indirimbo mva ko iba imeze neza cyane kandi tuba twabategura ibintu bimeze neza cyane bizemeze fresh sana hewe navye nyene bamenga ntibishoboka Sara na bintu uzi nyene wabona umenga ntibizoshoboka muga kubera Imana byashobotse wakati wakuomba si wakati hatuna hofu katika safari shida na matatizo vitanitisha sina mashaka nimebariki tumebarikiwa na wewe subiramo hari imbere hari ibyamwa by'ubuzima none ko bavuze ya uzima kikaba ari Giswahili n'ikirundi bubu buzima nyene none se ubuzima bugingo urakoze no kuzana inkoni nzogaruka nagerageje ariko abiri ku 10 ni bon. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yote yanawezekana mungundire no ngenda baramutse moro Imana nshuti namwe bakunzi mukurikana ibigareje kuri Tarsis Hope Ministry TV muri show yuno munsi gice cya 55 turagaruze tuje tumeze neza cyane tumeze fresh sana muko mwamaze kubona kuri micro ya mbere muzakora kumwe na Jonye ni protector kingwe cyo mwite Mr Poro cyo mwite Mr Way tukaruza turi kumwe na gwagwaruka turi kumwe n'abakobwa uko ngabigeme baca bigemera ngo inkumi nazo ngo nibikoko mve wewe ariko aricayitse gato uno munsi ubona neza yuko Genevieve aguma mwenyura twenga nuko yamaze kubona duvisa abandi bashitsi bashamo kubakira mpere ku bashitsi cyaye kubasangwa mpere kabo duhere uhera ku bashitsi kwanza bashangwa turashikirwa mu nuko murabaje duvisa mu matsimisi mabonano twarabashikirije bimwe mu byo bamaze gukorera hano muravuga ngo wow ngo vraiment ngo d'abord ngo donc ngo barashoboye karamu mu gutangura kubakira duhere hariya kwandi buriya mwigeme yavize imishatsi miremire nk'iyabazungu wewe witwa ndekera ngaha tubwire je nitwa Sara yego Sara umeze neza yego ni Sara wande Sara wa Mariko Mariko wande Mariko wa Matayo mana nyanje Matayo ni papa wanje wangu nanje ni papa zosanga tupfukana byoshoboka birashika welcome kaze muri ino show yuno munsi ego merci cyane nizeye ko witeguye gutamba neza nka wa munsi cyane sawa je wari ubugari yo bunini turashitse ariko kandi nitwo kuva kubashitse gusa reka twakira umusangwa bamwita papa bonjour bonsoir quand même donc normalement okay ramutse abaje kudukurikirana bwana Parfait so ndabaramukije cyane abadukurikirana n'abadahengeshanya kudukurikirana hano muri TV Tarsis Hope Ministry TV ego ku mazira ni yandi nyene ni Parfait ndutira byose tukaba twishimiye no munsi twaronse abandi bashitsi mushikare mudukurikirana ndibazishoye no musiza kubiryoshe ari special cyane namaze kuryoherwa mwarahezagiwe asante sana kushinia uko kurundi ruhande ndi kumwe n'umwigeme nako ngo numukobwa bonjour mwaramutse tumeze neza yewe nini Aline nde murabatizwa bize na rimwe nishime Aline wanje ko yumvira ngira nijyo wanje guteresharisha karibu bari muri isho y'uno munsi nabo nizere kuza kubikora neza nka wa munsi nabonye abantu bava ngo wangu ujya mwana vraiment ngarashoboye asante sana nuko ariko kandi ngarutse wafu kwanje ndi kumwe na Kaboro Maîtresse Kaboro alias Kanyugunyugu Kabo bonjour bon après-midi oya navyo nivyo bivana n'amasaha barabika iganiro umeze neza ariko meze fresh
benshi nyene murabona ko nguma mpinga no mu busi vraiment ndabona ibintu Yesu yishe umwaka washara ukuntu hariya yawukungumuye ntumbarire arawujegeza neza fresh n'umusi muri tarasisi turi mu nyisho twishuwe vraiment bitagase fresh ntiwumva ntusamare na gatoya we gusa ukire gutangura gukanda kajya kaboro yego navyo byo nimujisho hagati mu mbonero safi bonjour bonsoir bon après-midi ndabyakiriye turapfuye iravyakiriye cyangwa yego kandi ganivyo usanga vyakiriye amahoro yambi yo umeze neza yego cyane yego sha ngaho uramutse baje kudukurikirana tutangure turabanyoteje bose bavuze Kirundi ariko je ngomba kuvuga mu Kiswahili n'abicongereza turabakira nawasalimia nyote tena nilikuwa nimeshawakumbuka tena sana sana tena sana na wamisi nilikuwa shawamisi Miss Burundi hapana yani kuwakumbuka yani kumbe ndo njoo hivyo na tena nafurahi naona kwa siku ya leo show yetu itakuwa poa sana. Itakuwa shwari sana naona najua mtaona vitu vya mpya. Niko na furaha mingi sana. Haya. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana kwa Mungu kabisa. Nuko nabo tuza kwa turi kwa muri show no muziki cyo 55. Bona neza ko tuza ko tuba tumeze neza cyane twateguye nyene ibintu byinshi nyene yari ni special ana nyene ko twafasha kanya karekare turiko turabidondora abo mutari muzi kugira ngo bamenye nuko rero turagiye kugira ngo tutangure kuburudika tugiye gutamba rero ino ndirimbo yitwa yote yanawezekana byose birashoboka no muri Transition Ministry TV byose birashoboka twagiye Jambo gani la kumshinda baba
shida zako mama, mweleze Yesu shida zako mama, mweleze Yesu majaribu yako baba. Yeye ni mwaminifu kwako, anasema yeye anaweza kukushindia leo. Yeye aondoe tabu zako mama, yeye aweke kicheko ndani yako mama. Yote yanawezekana kwake Mungu, yanawezekana. Yote yanawezekana kwake Mungu, yanawezekana. Yote yanawezekana kwake Mungu, yanawezekana. nuko yote yanawezekana, yote yanawezekana kwake Mungu, yote yanawezekana. Makironi barabango byose birashoboka, ibyananiranye byose ku Mana birashoboka. Indirimbo mva ko iba imeze neza cyane, kandi tuba twabategura ibintu bimeze neza cyane, bizemeze fresh sana. Hewe navye nyine wamenga ntibishoboka Sara, nta bintu uzi nyine wabona umenga ntibizoshoboka muga kubera Imana byashobotse. Nagira wowe kivuga waroze ko uzogira imishatsi nkiyo, ibaze vraiment. Turabizo witwa Maîtresse Gakunkumuzi, niwe muntu wa mbere hana akunda kutwitaho kubijanye n'imishatsi. Muvyibuka bwa mbere atohi yisa na shokora, bwa mbere akaza nimeze nk'utuntu dutsivye kuko turayose number 2, turindiye number 3, hajya ninde safi nabonye narashiraka. Ruko rero ni byinshi byagiye tubona kumenga nibishoboka, reko kumana tukaza dusanga birashoboka. Yote yanawezekana ni Kiswahili safi, shira mu Kirundi. Urazi ko tumaze igihe twiko twigisha Kirundi. Yote yanawezekana, byose birashoboka. Aya mashina yo wabimenya. Bravo! Twagiye. Kwake Mungu yanawezekana. Yote yanawezekana. Kwake Mungu yanawezekana. Nikubandika na kubandu. Si wakati wa kulala.
ngo ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba, sio wakati wa kulala. Kanisa tuamuke, sio kanisa tu, kila mwanadamu amuke tukamtumikie Mungu, tukafanye kazi za mikono, au sio? Akisema ni wakati wa kuomba, Aline abavuze ngo iki? Abavuze ngo nigihe cyo gusenga. Iyi mikoro ni gwawe. Abavuze ati nigihe cyo gusenga. Avuze ngo kanisa atuamuke. Sara abavuze ngo iki? Ishengero tubyuke. Aya vrema ko na nikariko kona ne. Ya vrema ko ne. Usigaye ukaze. Safi. Si wakati wa kulala. Ono mudokozi. Jendi mu gihe cyo kwiga igiswahili. Bikunaniye haturi mu mahigano. Babajije mu Kirundi babaje mu Giswahili. Ukura mu Giswahili ugashira mu Kirundi. Ukura mu Giswahili ugashira mu Kirundi. Mu Giswahili. Sivyo. Ndio hivyo. Agena bikukura mu Kirundi ngashira mu Giswahili, nabikukura mu Nozenya, mu Giswahili ngashira mu Kirundi. None waje utanze. Sankiye. Kurinzira rero. Sankiye. Ndagutegurira ikindi kibazo bwana nako bibi Safi. Ndagutegurira ikindi kibazo. Tutegurira ikindi kibazo. Umviriza. Kwa maombi tu wapendwa. Kwa masengesho. Kirasa. Abavukanye. Turapfuye. Wabonye ko byakunaniye. Wewe murahamana na Genevieve kaboro murahamana. Oya abari bavuze bati. Nanda mfise nukuri jo sinzi ibintu anshaka. Bari bavuze ngo nanda mfise. Inge twumvikane baravuze ngo ni kubwa amasengesho bakundwa. Rero urumva ibintu byo gusenga nyene ni ibintu biba bikomeye cyane. Bavuga ati si igihe cyo kuryama, ni igihe cyo gusenga. Byuka ikashengero n'abantu mwese bisibikorwa mukora. Byuka tuje gukorera Imana, baca kudandaza. Byuka muje kudandaza sigiye cyo kuryama. Abaja mu biro genda mu biro muyunguruza abagenda na taxi guru. Genda nana kimwe ibintu byo kuyunguruza byarorosha ubu na taxi guru zirakora. Karemo ngo nabonye taxi voiture ngo singenda, ngo nabonye moto. Bajaj. Oya ibyo by'amabajaje n'amakinga na taxi guru nazo zirakora nuko twagiye nino ndirimbo kandi ni kubandika na kubandu waumve. Pole gusa twagiye. Ndirimbo ni tumebarikiwa kutoka kwa Healing Worship Team ikorari ya mu Rwanda yakoze mateka menshi murabizi umviriza. Shida na matatizo apetanitisha, sina mashaka nimebarikiwa, tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu, hatuna hofu katika safari. Shida na matatizo apetanitisha, sina mashaka nimebarikiwa, tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu, hatuna hofu katika safari. Shida na matatizo havitanitisha, sina mashaka nimebarikiwa, sitarudi nyuma. Kuna matunda ya uzima, mbele kuna matunda ya uzima, mbele kuna matunda ya uzima, mbele kuna matunda ya uzima. Ninakaza mwendo, ninakaza mwendo, sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma.
kuna matunda ya uzima. Usife moyo, ujitahidi, uko mbele kuna matunda ya uzima. Usife moyo, ujitahidi, uko mbele kuna matunda ya uzima. Usife moyo, ujitahidi, uko mbele kuna matunda ya uzima. Amashibeshi kuri bano baririmbyi bavuze uko mbere kuna matunda ya uzima. Shira mu kirundi rero bwana Kaboro nako Mrs Kaboro uko mbere kuna matunda ya uzima. Hariyo ivyamwa by'ubuzima. Hinge subiramo. Hariyo imbere. Hariyo ivyamwa by'ubuzima. None ko bavuze ya uzima kikaba ari Giswahili n'ikirundi bubu buzima nyene. None subuzima. Ubugingo. Urakoze. Nukuzana inkoni. Nzogaruka nakamera. Nagerageje ariko. 2:10 ni bon. Yego 2:10 kabisa 2:10. Umunye utari mpote ku musori bangata. Uko. Umwigisha wanje na Roma nyene umwigisha n'umwigisha nyene baba cyo byumva nyene bafise zahuriye ko nacaye cyane bijanye no gutanga ubumenyi bindi ntimubimbaze. Sio sana kweli kandi wewe uranuze nakayashoka atemze. Uko mbere kuna amatunda ya uzima abashatse kuvuga iki mikro ni gwawe. Abavuze ati mbere hari ivyamwa by'ubwenge. Bakumvise kweli suramo. Bavuze ati uko mbere ku matunda ya uzima. Bavuze ati hari imbere hariho ivyamwa by'ubugingo. Félicitations sana. Abana biri ku 10 ngo uko mbere kuna matunda ya uzima bavuga ngo imbere nyene hari imbere atari ivyamwa by'ubugingo muca muvyumva neza cane ni kuri no ndirimo yera cyo dusozera ko twe twabateguriye uno muziki cyo 50 nako na gatanu mari baje kunera kangahe. Tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe kuva mu ntaho za mu mpera za kino kiganiro inosho y'uno munsi. Tubashimire uko mutahengeshe nyakuza mugira bya bindi mugira kamwe kuko bakita Kaboro. Ndikumwe na Maîtresse Kaboro ndagushimire ko wabanye natwe muri show y'uno munsi. Sana. Giswahili urashushe. Asante sana bisigura ngwiki. Bisigura urakoze cyane kose. Asante safi. Nawe tugushimire ko wabanye natwe muri show y'uno munsi. Asante cyane kirundi kimeze neza cyane. Reka kurundi rwande dushimire Aline nawe twateramanye muri show no munsi. Aline merci. Microphone ni gwawe. Merci. Okay, kurundi rwande parfait. Nawe tugushimire ko bitwayemo wavyitwayemo bien. Thank you so much. Bana. Ari ndimi zose ziravugwa neza cyane. Sara tugushimire nawe ko wabanye natwe muri show no munsi sinzi gukoresha Kiswahili Kirundi Congereza
ndimi zishushe murakoze cyane yo murundi kazi sha asante sana nuko reka tubashimire namwe mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana burya mbere dukurikiranye gira subscribe birashoboka gire partage gire comment kugira ngo ejo mu yindi show izokurikira canke ibindi biganiro ube uwa mbere kubibona ibiganiro byacu biracabandanya ariko show y'uno munsi garuki hano na ubutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.